Ingendeshwa 200 za Rusehabaniha ambulance mu rurimi rw'igifaransa nizo zaronkejwe ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu ni banki y'isi yose. Umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu muganga Lidwine Baradahana avuga ko iyo ngabire ikomeye cyane. Ni ngabire ikomeye cyane kuko izo Rusehabaniha zifise ubuhinga buhanitse nkuko mwabibonye harimo ibikoresho bikwiye byo gufasha umurwayi igihe ariko arashikanwa kwa muganga kugira ngo bamukura ku bitaro bamujana ku bitaro kumbure bifise ubundi buhinga bwisumbuye. Nkuko mwabibonye rero ni za Rusehabaniha zifise ubuhinga bwa none n'ibikoresho bihanitse. Uwo mushikiranganje avuga ko batanze inyigisho ku baganga bazozikoreramwo mu gihe cyo gutabara ndetse nabazozigendesha ku bitaro bagiye kuzironsa. Twarigishije rero abazozikoresha kuri ibyo bitaro 200 mwumvise twarashoboye kwigisha abazoherekeza abagwayi babiri ku bitaro kandi tuzobandanya tubanagura. Twarigishije babiri ku bitaro mu bavuzi bazoherekeza abagwayi, twongera turigisha abashoferi bazotwara izo Rusehabaniha tubifashijwemo n'abahinga bo muri ibitaro bya Kira byo ngaha ibujumbura kuko bisanzwe bifise ubwo buhinga twari dukeneye muri za ambulance. Arongera agasaba ibitaro vya Zirose kuzibungabunga bakazikoresha icyo zagenewe kuko ngo bazirose bari bazikeneye. Tugasaba rero abazironse abazihawe nkuko mwavyumvise ni igihugu cyose ko zikoresha neza, si imodoka zo gutwara imiti, si imodoka zo gutwara ibindi bintu, si imodoka zo gutwara abandi bantu, ni imodoka by'ukuri zo gutwara abagwayi. Nashaka menyesha imbere yuko izi Rusehabaniha turonse tuzozikurikirana dukurikije ubuhinga bwa none bw'itumatumanako amakuru ku buryo ambulance yose tuzomenya ahantu igeze uyifise n'ikiri kwirakora tuzoguma tuzikurikirana kuko ni Rusehabaniha dukeneye cyane. Muri izi ambulance nta nimwe izoba yicaye mu gihe ibitaro biri hagufi bizoba biyikeneye. Arico gituma twiyumviriye gushiramwo ubwo buhinga bwa none bwo gutumatumanako amakuru. Umushoferi ahageze hose tuzomubona hageze, aha ahagaze tuzomenya ko ahagaze, ariko yiruka yarengeje umuvuduko byose tuzoshobora kubikurikirana tuzobimenya. Byahora bitugora ugasanga nk'ibitaro kugira ngo bizoronke ambulance birashobora kurindira umunsi wose, ariko turabona yuko ubu tugiye korohera. Izo ngendeshwa za Rusehabaniha 200 zatanzwe ni banki y'isi yose ngo ziri muri Rusehabaniha 100 bari bemerewe muri cyagihe cy'umugambi wo kurwanya ikiza COVID-19 kandi ngo n'izindi biteze ko ubu mwaka wa 2024 uzohera bamaze kuzironswa.